Mwebwe namwe abahungu hari ikintu ariko mukwiye kumenya kurya hono n'abakobwa b'abandi nawe wawe Imana yagutegurije usanga baramwononye uva kimwe ku kindi. Niyo mpamvu rero ndiko mvuga ngo sinzi mwe mu yateye abajene bubu muri make n'imibiri bagora peut-être. Umunsi wanyu mu mubiri wakugoye uravuga ati uyu munsi urankoresheje amakosa, ico gihe vyari vyagenze gute? Mwari muri hehe? Je sinzi mwe mu yateye abajene kera mu Burundi nta mukobwa ari kwitora ngo aradakaga umuhungu ntivyaba memena nko Imana. Sinzi ishuri bavyigira. Uramaze gukrashinga umumeke? Kumukrashinga? Yes. Vyarangiye gute? Bon, ukuntu vyarangiye dukundanye mwebwe abahungu sinzi ukuntu muteye birayobeye abantu bandraga imviriza rero ndakubwireje ukuntu bete ubati umutipe narimenyereye twarigana arahamagaye ke tugende dusangire dusohoke vuga okay Ntakibazo simenye ko nyene narakoze amakosa nyene ariko nakundi nayo kugira uje kudiraga umukobwa reka kumubesha kumukunda vuga ico ubukeneye yo reka umva ndakubwira twebwe abakobwa turi abantu ba mbere bamaramara. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kore hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Imbere yuko ntangura ikiganiro ndashaka kuba presenter hano hantu n'ahantu heza hari jardin nziza bahita kuri Framboya Garden. Ni impande ya panoramique wegeye imbere ku kabarabara kagira kabiri hasa neza, bafise service iri rapide, bafise na cuisine imeze neza, ico kwifuza cyose gufungura kiba gihari. Twongera rero twinjira mu kiganiro cyacu uyu munsi ndabafitiye umukobwa mwiza ntibikira gaseseshwa rumuri namwe muravyibonera. Reka ndamuganirize tuza kuyaga kuri ibi na biriya kumbure muza kumenya vyinshi mutarimo muziko. Murahawe ikaze. Ndabaramukije. Murakoze kandi. Ku mazina yanyu babita gute? Nitwa Clairia. Yego. Wambaye neza koko. C'est vrai. Urakoze. Kubimbagije ngo kumenya nawe ntavyibona. Bon, birashika ko ndabibona kaba nawe atari kubibona. Ubibona gute? Ndaberewe. Kuva uvuye muhira aneje wa mbere ndakubwiye ko warubere. Gira gatatu ibaze frame. Gira gatatu ko ari nkora bishidikanyako. Umunsi wawe wagenze gute uyu munsi? Umunsi wanje wagenze neza pe. Nubwo utararangira ako nizera kuza kurangira neza. Yego. Ndashaka abantu ubipresenta pani izina gusa ubipresente haba ivyo ukora canke ivyo wigeze gukora canke ivyo wigeze gucamo. D'abord ndagiye kubaramutsa kandi nitwa Clairia, benshi bazi ku izina rya Keke. Nkaba ndi CEO wa Bujumbura Protocole kandi nkaba naragiye muri Miss Queen Ngoma 2024. Ego hama narakoze marketing na journalisme muri Kazoza magazine. Mena nkaba nkora marketing muri DS Max Burundi. Nivyo nibaza nahejeje. Ufise amateka maremare. Oya. Ego vraiment umaze guca mu bintu vyinshi uri umu entrepreneur. Ndagerageza. Ndavye guca muri Miss ugaca muri ivyo bintu byose wambwiye uri umukobwa. Ni ibintu binyereka yuko uri umukobwa wihangiye imirimo niko nabivuga. Novuga uri umukobwa nyene utegerezwa kwipangira plan y'ubuzima bwawe ndetse si umukobwa gusa abantu bose baba bafise donc bashaka kugera. Ego iyo esprit
uyikura he? Bon, je nibaza esprit y'ukumira gutyo biba bivana n'abantu mugendana. Iyo ugendana n'umuntu abona kure nawe birakujamo. Ikintu cantangaje rero kuri wewe n'ukuntu muri Miss Queen Ngoma wari urimwo utigeze uja muri barya bane ba mbere, ndavuga Miss Première Dauphine Deuxième canke Miss Popularity. Wibaza ko ari iki baguhoye? Kuko je ngerageje kurabisha ivy'amaso anyereka simbona akanenge kuri wewe. Oya, ivyo bibaza ntago ari ivyo. Muri bisi baba bafise amakriteri yabo baraba premièrement. Bon, hari abantu benshi bama bibaza ngo bararaba ubwiza. Bon, sinzi ko navyo biba bikonta ariko nibaza yuko cane bararaba d'abord projet y'umuntu. Il est vrai kujya ko twari 8 twe dufise ama projet meza je te jure twese twe dufise projet nziza ariko novuga barya 4 batowe barize kuri projet zabo wanashima jewe uwatowe Première Dauphine projet zacu zirasa twe dufise projet imwe ndetse ko itandukaniye ku kantu gato cane. Rero niyo mpamvu nararyohewe projet yanje bayitoye ego yanivyo. Iyo habaye competition ni higanwa ryo kuvuga ati reka turebe abambere. Iyo ryagenze neza nta mpari ziza inyuma, ariko Miss Queen Ngoma hariho amajambo yavuzwe inyuma yari ryahiganwa. Ayo majambo yavuzwe inyuma yari ryahiganwa nivyo harabayemwe akantu kubusuma canke nta bwabaye? Bon, bashaje sinzi ko nabivuga. Il est vrai abantu baravuga twese turabizana baravuga ariko de ma part mbona yuko vyagenze neza ni bon. Sinovuga ngo hagiye kubamwe ubusuma ko navyo nabonye. Yego. Yaba ari wari muri jiri nawe wari gutora bajya nyene? Sinzi nakubwiye sinzi critère baravye. Vuga wewe sinivuze ngo critère z'abandi baravye. Vuga wowe bishingiye nawe kuvya amaso yawe yakwereka n'amatwi yawe ivyo yumva. Bon, yo nari muri jury. Nari gutora bajya nyene kuko nari ko aribo batowe. Nawe ntwari kwishiramwe. Babarira ndeka. Oya mbwira nawe ntwari kwishiramwe kweli. Uviriza ndakubwira. Urafise ivyo baraba. Sivyo baraba. Kuba ntatowe canke bagenzi banje kuba batatowe. Urafise ivyo baraba. Suivant. Rero sinoza kuvuga ngo ntaye gutora ngo naka kandi nabona hari competition ishobora kuba ukavuga ati sha ujya mu type kweli hataraba na proclamation ujya mu type yandushije. Nawe batara proclama waravuga ati je namaze kwibona yuko ntarimo. Ahubwo rero ntuzi confidence nari nifitiye. Ya umva d'abord kuntu nifitiye confidence nivyo benshi batatahura. Umva navuye kuri stage kugira gupresenta projet yanje. Deja nage twari kumwe muri Miss ambwira keke ntiwirige uragira ushidikanya iki wa presence neza urimwo. Bamaze kwa Miss we ni Miss Queen Ngoma urimwo mwana. Ariko bon twebwe tushobora kwibwira ivyacu journée nayo ikabona ivyayo. Yes kubera d'abord jury ava yuko batora mu Miss. Bararaba ukuntu projet yawe yanditse kubera harya turandika bakabona ivyo uzokenera genre ibintu vya gutyo. Rero nibaza baraba ibintu vyinshi natwe byinshi navyo tuzi. Ego. Okay, bote nta kintu kimwe bayirabako. Bote. Bote kwanza umuntu wese kamanze mvuga iki kintu wihaye ihangiro yo kuja muri Miss hariho abakritere bagira bavuga ubukwije ubufise ibiro bingana gutya imyaka ubufise impano umwana barashyiramo kritere ko umuntu afise umwana. Oya nta muntu aje muri Miss afise umwana. Oya kavuga ibiro burebure ivyo navyo bavuga bipima ati n'uwayikoroye niyemewe birahari cyangwa kantu mbabona imyaka bagakwiye. Okay, nibaze ko bavyumva bazaza barabishiramwo.
ariko bon sinzi bon je nzi baraba nivyo nukuba use projet yawe. Yes. Okay, reka twigirireho kuri topic y'uyu munsi ari nayo yanatuzanye. Topic y'uyu munsi ivuga nk'uko mbega ku bantu bakundanye sex niyo preve y'urukundo gukuri. Ushobora gusubira ku bantu bakundanye, abantu bari en couple, abantu bari muri fiançailles bateganya kubana. Sorry uvuze fiançailles. Ho fiançailles itandukanye na copinage. Yes. Donc wavuze ko uriko uvuga muri fiançailles. Reka dufate mu rukundo muri rusangi. Uraza kumbwira nyamba hari ahantu bisabwa ko kwiba preve canke hari idasabwa kwiba preve. Ku bwawe ni preve? Ni ryari ba preve? Ni ryari taba preve? Ni ku bwawe ni ryari? Jewe ibintu by'urukundo d'abord biri compliqué pe. Bon sinoza kuvuga ngo sex ikenewe mwanya n'uyu ngo baki biravana vraiment. Hari abantu usanga d'abord nkamwebwe type hari umutipe ashobora kukurondera atakindi kintu akuronderako. Sinzi rero urwo rukundo je sais pas ako ico novuga de ma part. Sexe avant le mariage sindabishigikiye pe. Kubera ko benshi birashobora kubaho bikarangira bicuza kubera iki nabikoze kandi birimwo na conséquence. Hari n'abandi gusa bavuga ati sha uko hari abavuga ati uko nyene muvuga yuko hari abantu babikora avant mariage hama bakicuza. Ni nkuko ngo hari n'abandi bakora mariage batabikoze hama bakicuza. Gute ugasanga utwaye umuntu atari size yawe. Comment? Ariko ndababaza ikintu kimwe. Umuntu mutwaye okay ushitse kuvuga ngo umutwaye mutarakora sex. Donc iyo mukoze mariage mutarakora sex. Officier risque yuko usanga atari size yawe. Comment? Gute? Ugasanga hari abagabo barebare bagendanye nawe. Mugihe rero uriko urantwenza ukuntu. Ariko mu gihe uba wamaze kumutwara nibaze ko ushobora kubyihanganira. Rero ushatse kuvuga ati kugira mariage d'abord. Donc iyo muri fiançailles mukundana n'umuntu sinukumanza rero kamuraba. No nawe mvuga ibintu byo kuri kote yanje. Mvugira abandi bantu uburyo babifatamo. Sinzi umwe wese ashaka kwemera kuri wiwe. We kubwa wumva umenga byo ba après mariage. Après le mariage. Kenshi riga ngo burya ngo n'abakobwa mwebwe ntimukunda ngo kubigiriramo ingorane. Ahubwo ingorane kenshi ngo zishika ku bahungu. Izo ngorane je nijya ngorane nyene wavuze. Nenda kubaza ikintu nk'umuntu murabanye amaze kubonana nk'abagabo bashika 10. Okay. Uciye umutwara ntuza ati bimeze uko onye cibonera mu rugo. Okay, sorry gato. Hari ikintu rero mwebwe abahungu mwibagira. Kuki mukonta cyane kuri ku bakobwa. Mbega mwebwe mwamaze kubonana n'abakobwa bangana gute? Uretse ko mwebwe bitaboneka biboneka kuri twebwe. Mwebwe namwe abahungu hari ikintu ariko mukwiye kumenya. Kujyaho none abakobwa babandi nawe wawe Imana yagutegurira usanga baramwononye. Umva kimwe ku kindi. Tivo uburo mu buzima ni kubaho kimwe ku kindi. Umva basi abahungu basi bavuga ati umukobwa nta projet mariage ndamukeneye ko. Nkeneye tivo. Rero mwicogi hajya bash nta kintu kitagira inkurikizi. Wowe nawe ujya witwa ko ari fiancé wawe witwa ko ari future femme wawe. Ibyo uri kuri furizo iyo nawe nivyo bariko baramugirira navyuzi uzosanga rero byagize nte byabaye. Gusa abantu bavuga ngo iyo muri fiançailles
ngo muri nko mutegura dufate nk'ubukwe hajya ahantu ngo nta kibazo na kimwe mubikoze kiki uri sûr ko bidashobora kugira iki gupfa ubwo bukwe muba muri ko murategura bivana n'ikizere muba mufitaniye icizere ariko basha muri abantu baba ari abantu baba bariko barategura ubwo bukwe n'abantu ariko nibaza nivyo nakubariye bivana no kwemera kw'abantu kuko sinoza kuvuga ngo ntibabikore ntibagire nte ivyo vya gutyo no bavyumvikanye nibo batavyumvikanye jewe sinshobora kuza guca urubanza oya gikuru no kuvyumvikana avyumvikanye ni bon barimenya none abo bantu nk'abantu baba bimirije kubakana bagaca babigerageza batarubakana n'abandi bantu babigerageje bamaze kubakana nkeneye kumenya ingaruka mbi zoshikira abo bantu batarubakana gusa bakazubakana hamwe nizoshikira abo bantu bubakanye mu gihe bitameze nkuko bavyipfuza d'abord ingaruka mbi ishobora gushikira ko abantu batarubakana uri umukobwa uri umutipuraho birabaye tu vois ikintu ca mbere mushobora twarida ugasanga ibyo mwapanze ntibigenze uko mubishaka canke muri famille babifashe nabi genre ibintu vya gutyo canke nyine mugahebana gusa rero ndavye uburyo uri muriyezamwo urisukura je nifuza kumenya ubuzima bwawe none nawe wumva yuko utegereza kubikora après mariage bon ivyo sinoza kubivugira kuri kamera urumva iyo ni vie privée yanje nta mpamvu yo kubimenya none kubera iki mushaka guhanura abantu naho ubwo buzima atari bwo mubaye oya n'ubuzima mbaye murabuzi wewe ntabwo uzi sivyo jewe ndiko ndakwishura ku vyo wambajije tuvo nakubwiye ati sinje kuri kamera gucira urubanza abantu bavyumvikanye ni bo batavyumvikanye kuko ntiwoza kwinjiza mu muntu ngo kora iki kitamurimwo basha n'ibintu bigoye bro ibintu bigoye en plus dos ndi kuri kamera ndiko ndaza reka duspose kuri kamera idari kamera ndanayizimije basi kabasi mvuge ndi imbere yawe na cameraman tu vois sinoza kubesplika ko sex avant mariage atari ivyo ibiki mwebwe mu mutima wa mufise ibintu bibarimo no urashobora kwigisha rega naco nabone biganiro biberaho ukigisha ukavuga ati ibi bintu foko bigenda nkuko jewe amapa ikintu novuga sex avant mariage nabivuze sivyo kuko tumaze kubona ingorane nyinshi zibaho urumva nivyo ariko ivyo bintu nivyo ni nagenda gushigikiye kuri iyo kote niko nagenda navyipfuza niko vyipfuza ariko muri iyi myaka ivyo bintu menga biragoye cyane pe bibaza ko biva kuki sinzi sinovuga ngo mbwe ko ari oya siterambere oya sinzi mwemu yateye abajene b'uyu munsi iyo mwemu mbi sinzi urumva hariho nk'ushobora gusa kumva jewe par exemple abakobwa uretse ko duhanurana bavuga yo jewe yaha sinushobora ko ibintu nk'ibyo ugasanga vyashitse kandi yari yamye kandi wanashima atanabishaka bigashika nyene bigashika niyo mpamvu rero ndiko mvuga ngo sinzi mwemu yateye abajene bubu muri make n'imibiri bagora peut-être umunsi wanyu mu mubiri wakugoye uravuga ati uyu munsi urankoresheje amakosa ico gihe vyari vyagenze gute mwari muri hehe oh my god nakimyenzi navyo nibuka ni kuvuga wari wamaze kuja mu bicu permanke n'ivyabaye atavyo wibuka uretse ko vyabaye ukuntu rero bivuga nini navyo wibuka ingene vyagenze navyo nzi mwari mwamwize inzoga ku buryo ushobora no kuvyibaza ça ça va ndashaka kumenya rero uko kuntu muri iyi minsi usanga abantu bakundanye atano kwezi kurahera ugasanga ivyo bintu birabaye si biraba kandi ubwa mbere umengane n'abahungu babishiramo ingufu
ariko ubu n'abakobwa hari umukobwa ushobora gusanga avuga ati kindi twakundana ivyo bintu tutabikora. Yes, barahari nyene, barahari. Ariko rero ako sinzi ni nka kurya mvuge ngo niyo mwe je sinzi mwe yateye mu jeune kera mu Burundi nta mukobwa ari kwitora ngo reka dakaga umuhungu ntivyaba memena nko Imana. Sinzi shore bavyigira sinzi rero uko ubivuga gutyo kera yari umuhungu afosinga umukobwa ariko ubu boss. Yes. Hari umugenzi ufise utomuvuga nta zina giwe nshaka kumentioninga. Wigeze kubona adoraga nk'umuhungu canke akisabira umuhungu ko baryamana? Birabaho abantu bose sinovuga ngo n'umugenzi wanje niki turabizi twese n'ibintu bibaho. Akumva kunze umutipe hakavuga ati vomye ko ndabimubwira ko ndamukunda. Akayamubwira bro ndagukunda sinzi uburyo bivugamwo sinzi. Bana vyira nta mutipe n'umurabwira ko mukunda. Oya kudragura nako nabishobora. Isi ya nzobigerageza ukirekura cyangwa uravyigumizamwo uramubona ukamukunda ukavyigumizamwo. Jewe ndavyigumizamwo. Ego none no bihera he? None hama nawe birangiye ataje kurondera kandi wamukunda. Birahera. Bikuheramo gute? Birahera. Premièrement basi none wabona abakobwa bose ubona ukumva urakunze mpako bibabwira. Gukunda. Ubona tumabana yuko ari mwiza gusa gukunda naco n'ikindi kintu. Aho rero aho ko gukunda ugukunda je navuze. Nukubona umuntu doja kamera avuga wow type ni mwiza iki ariko atandiraze je sino kwita. Oh yeah no ushobora kumubona avuga wow type ni mwiza. Hariho abandi ushobora kuvuga uwo type ni mwiza mu mutwe uvuga se umusheri wanje. Gaca rero bazora bonana kenshi niho hava kwa kumukunda rero kwa kumukunda gasanga yimubwiye. Uramaze crashing umumeke kumucrashinga. Yes. Vyarangiye gute? Ukuntu vyarangiye dukundanye. Izihe strategy wakoresheje kugire nta nimwe from nta nimwe uretse ko nawe ngira yari yankunze. Uramucrashinga nawe usanga nawe yagukunze hama bibica birangira gute rero? Harangiye dukundanye. N'ubu niwe mukiri ko? Yego. Ko watomboye? Je sinzi. Ubu ukundanye n'umucrash wawe? Yego. Ayo mahirwe je maranumva yuko ngaba ku bantu bakeya. Birashika mwebwe abahungu. Sinzi ukuntu muteye. Ukuntu muteye birayobeye n'ukuri. Kandi murakunda kuvuga ngo umukobwa yagukunze ntubiyobego. Turabyemeranya? Hari abavyigumizamwo gusa hari majorite baravyerekana. Yo mane yanje sinzi ko hari umukobwa yagukunda ngo avyigumizemo. Biragoye. Ntabivuga ariko urashobora kubibona koma kuganiriza. Ego urabibona. Rero mwico gihe uwo amaze kubona uramuganira uramuhamagaye ntatevye kukwitaba kuri apere. Tuvyibwira. Nawe nuko byagenze. Nkunda yego ko byagenze. Nta kantu nakumyigiza umwereka. Kwanza wawe warabimwereka. Hoze urakora action. Jewe yarampamagara nkamwitaba kuri telefone tukabonana tugasangira. Ego kubera ko jewe urinzi ubona ndakwitavye vraiment dusangire. Musangire witavye programme yewe gusangira hano hariho hose gusa gusohoka basi gusohoka gusangira n'ibintu basi. Jewe nashima sinkunda sohokane n'abahungu. Nopfuma mbona nitavye gahunda y'umukobwa. Aho nubwo mbasinziriye ca mvyuka. Ariko umuhungu umuhungu arinze guhamagara musangire. Aba yabitekerejeho.
aba yavyiyumviriye mva direct muca wibwira ashaka tuganira iki hari ndahamagara umuntu atinya ishyamba ahubwo umuntu atinya ikintu bahuriye mu ishyamba kubyo bintu bitinya sindabitinya oya sindabitinya ahubwo umutipa amamagaye dusangire ikintu sinzi ikintu niho ntagishaka simvuga sindabihata ngo gutya ngo yasindaye basi cyane yumvamwe ubunebwe mvuga sha oya ubuzima bwanje ndakunda gusinzira umva ndakunda gusinzira rero myico gihe hacazi ikintu muri jewe citiro avuga ya nta mwanya afise uri mu biki dushaka no kukubesha abantu naba nawe ihangane mama ngo aranywa cyandondera nta musuri umwe je ndabesha ngo nitwaje baba wanje witwaza no muri famille hano oya ndavuga ati hari ibintu ndiko ndakora nta mwanya afise bihangane nyamuhungu maze kubimugirira 2 fois 3 faca heba nusubira gusa kuri ako kantu waruvuze ngo aca wiyumvira ngo mbega abasha ngo konzi yabipanze kugira dusohoke ashaka ikintu ivyo bica bikuza mu mutwe shaje nukuri nivyo binzamwo ashaka tuganira iki ariko iyo aba ari kumwe n'abandi bantu shanda bikunda ariko turi babiri oya cyo usanga utinya abantu bakudraga we abantu bandraga imbiriza rero ndakubwira je ukuntu bete bese ndi umuntu ndi wa muntu afise bavyitwa gute ibigumbagumba ibishobisho n'ibigumbagumba biratandukanye natsuka arico kimwe ibishobisho n'ibigumbagumba ikigongwe ikavuga ikigongwe okay jewe uri imbere yanje kurambwira ngo urankunda urumva basi mba nankakubesha umuntu kandi umuhungu ariko arubwira ndakukunda ariko arandiraga sha birambangamira nukuri birabangamye bahungu birabangamye hande baca bavuga ati ndakurasa indobo je nta burofu abatipi vuga ati je ukindira gasimbe ndi tayari navyo ndakurira iyo nkoko nico kinyobwa ndakimwe hamace ndagutera indobo ce nigiye hari ababikora nyine uramufata hari ababikora nta mutipe urabikorera turi kumwe guye ahubwo hariho kandi nigeze gukora hari kera ubasi umutipe narimenyereye twarigana arahamagaye ke tugende dusangire dusohoke vuga okay Ntakibazo simenye ko kubera ko turi ku ishure yaransaba umwanya tutubonane avuga oya basi sinari bwashire mu mutwe yuko ankunda ntanzi kenzi n'umunyeshure twigana kwa ibintu bya gutyo wa wundi twigira hamwe wa wundi tukarose ku ishuri usanga nawe nyine arimwo urumva ibintu bya gutyo ambwishaka tuzosohoke ntarasa amahera iki ku ishuri haba hari ubukene avuga warasa amahera twere gusangira ni bon yo hewe dore umuhungu arahinduye mentalite carambwira ko nkunda ndamubwira ya ntibikunda hari ukuntu rero uca usanga ariko barafosinga yaha yaha so rero ivyo nivyo bibangamye nukuri namuririye brochette yiwe ndamutwara na jus yiwe nukuri mvuga twoshobora gutaha aguma yicaye nuko umeze ndaciye ntaha namutaye aho nyene hako niho basi naciye ndabibonera ko tipe mu kukudraga akazo guhamagaye muje gusangira muri babiri afise ikintu ashaka kukubwira kuko mwico gihe ntiyari kumbwira je nyene ngo dusohoke yari kubwira n'abandi canke sinzi umva arahamagaye turi babiri yasi ikintu ashaka kumbwira niyo mpamvu nakubariye kurya nyene sha narakoze amakosa nyene ariko nakundi nayo kugira nko kumuba hafi uvuga ati so nkuyundi waciye umutamuka warurigiye uzi gute ko nayo mubwiye umuntu w'Imana nyumvira ikigongwe iki jere ndi umuntu afise ibintu vy'ibigongwe nabuze ahantu nkaguma mpava ndamwemerera usanga ndiko ndamubesha ndagenda
ngaramba wa Jeffrey oya hari kera akitora kw'ishure udufaranga two ari muri internet hari oya udufaranga twose aguma agavura ku munsi aragusohokana ucumutera indosha oya sinamuteye indobo namubwije oya haba sindomo mu bitaro none mu mukeneye umuntu abemere ngo arabakunda atabakunda Fumye turababwiza ukuri muca bibaza ngo ni indobo abandi uje mukobwa aragara by'umukobwa aragayana ni mube mwiyakira nuwe uburyo basi umuhungu yobicishamo uburyo bwiza ku buryo uvuga ati jewe propose muri buno buryo ni bwiza cyane fra nakubariye jewe sinzi jewe d'abord nukuri nagukunze uravyibwira kubera ko premier jewe ndinze ndaguha umwanya isaha yose 30 minutes turi kuri apere turiko turavugana atari amadira z'amafaranga atari byo turiko turavugana atari akazi tuko turayaga ibintu biri simple shara ibintu bimbaho gake ariko uri nzora ndaguhaye umwanya ko tuvuga ati umukobwa from cyangwa uri muri abakobwa bavuga ati vuga iki kugenza ureke kubicisha mu nzira y'urukundo oya suko agusara abakobwa bameze uko bavuga ati hari umutipe aza kudraga oya nivyo vraiment hari umutipe nyine aza kandi benshi niko babi ego nyene uje kudraga umukobwa reka kumubesha kumukunda vuga ico ubukeneye ajara kwizeye ngo muri mu rukundo mama arabwiye abavyeyi biwe abagenzi bagagupresenta munyuma gacayiva none we kubwa umutipe iyo tumaze akadudurira ko hako arinda gutesha umwanya sha mviriza ndakubwire ahubwo mbere no mukunda cyane icyo bagerega mwe namwe batarinze kubatesha umwanya ivyo baba bakeneye ntibobiro none makubironke erega simpa kubironke sawa Najarazwe iyo tubatera indobo nakunda. Hamwe n'umutimbero bazara batesha umwanya. Wamuhaye uwo mwanya naho kugira gutesha umwanya. Reka twigarukire kuri deba yacu. Abantu babifata muri ubwo buryo none bavuga ati je mu gihe tutabikora ko babiri kose we ntubo nkunda gute we twaba dukundana ibintu udashobora kunyizera ngo tubikore. Aho honyine nakikubwira gutyo. Umutipe ahagarara cyane kuri sex aho guhagarara cyane kuri projet sheri dukora ibi ugasanga mumaranye umwaka mumaze gukora n'udu projet sinavuze wa muntu ngo mumaranye indwi okay arabikubwiye irya mbere sivyo uravyanse irya kabiri yabonye kutabikunda sivyo yabonye kutabikunda Niyobona yuko utanabishaka gute yoca aza kuvuga ngo ntumukunda iki kandi muri ko mukorera projet hamwe muri ko murategura ibintu basha umuntu agukunda uramubona nkamwe bw'abahungu umukobwa gukunda urabibona n'umukobwa gucita ingura urabibona yego abahungu bama babeshwe ugasanga bashitse mu rugo n'umwana ugasanga suwabo umva ntibaba babihaye umwanya niba abantu bakundana ukwezi kumwe c'est mariage ariko umuntu usanga mukundanye umwaka ibiri bro uba wamumenye ati umukobwa ameze gutya ameze uko muba mwiganye mwese umuntu gasha bihaye umwanya ego umuntu arahindagurika barahinduka ariko muba mubibona abari nenda kubaze urakundanye n'umuntu uragiye iyo umva mukurikirana umenye ati ari mwibi ariko akora ibi n'uyu mwanya ariko akora ibi none uragiye hiyo kuva mu gitondo bonjour irakwiye mwijoro bonsoir ntumubajije ati biriwe mu biki canke agiye gukora ibintu nakubwiye ati ndiko nkora ibi urumva ku buryo nubwo basi azi abyo kubwirana ati ngiye mwibi bifise aho biri gute ati gute ashobora kukubwira ati ngiye mwibi akakubesha ugaca umufata none ntiyakubwiye ibyo arimwo uramufasha ashobora no kukubeshera aho nyene toyaha nanje gukora ibi wewe uba wumva umenga wo umukurikirana amakuru yiwe kutwarimwo buri kanya oya umutipe wewe uri umutipe urashobora kuburira umukobwa sheri
uraza kumbwira kwanza mu gitondo ushobora kumbwira n'umunsi uraza gukora iki biza kugenda gute umunsi wawe wapanze kuza gukora iki nivyo bana buri mwanya uri hehe uri hehe uri mu kazi nawe nta mwanya umuronkera aho rero twemwe tuvuga ku bahungu usanga baba bashaka kubikora ku bakobwa hama ku mukobwa nawe akeneye kubikora ku muhungu nawe akwiye kwitwara gute rero mu gihe umukobwa ari waje kubimusaba erega norose kwanga urashobora kwanga ukamubwira ngo yo ukamubarira ati no sha ico kintu kiba kiryoshe cyo katira umukobwa umva arinda badasubiye rimwe ryonyene nasubira yo reka umva ndahubwira twebwe abakobwa turi abantu ba mbere bamaramara navyuka ati umukobwa nasubira musi yabikwanki uzifata gute we jewe abinyankira hano kwiyakira nzisabimubwira akavyanka urumubwira akavyanka reka kunyinjira muti gusa kwera ku kantu kaba karyoshe kuburyo umudemu yitwa bamye mumenyereye ngo abahungu ntibahakana ngo yanga abahungu tumenyereye abahungu badahakasha baba bari tayari ariko nk'umuhungu yo bikora ari arumva nk'umuhungu yo bikora ari mu ndazi umuntu vyabayeko umukobwa avuga ati sha vomye ko ndabwira sheri wanje mvyaguye umuhungu aranka ko n'igikunda ntiturabana tacari muri fiançailles ntiturabana umva yo yaramaramaye sana oya ahubwo yaratangaye kandi vyamuteye kumukunda cane yaciye abona ko ari sérieux ahubwo gusa mumaze kubana wowe bimusaba ego ntamubana hari ico wemeriwe kuri we ni iyihe way wobikoramo wobisaba nk'umugabo wawe mu gihe mumaze gusezerana inzira nobikoramwo tumaze kubana kugira ngo amenye ko umushaka hewe bijya nawe usanze uti nibyo numukorera yambwira ariko we bijya nyene usanzwe uzi bon je nabimubwira nabimubarira pana utiko ndagira abaje mva muba mumenyeranye kandi muba umugabo wawe muba mumenyeranye wowe mubarira nyine nk'amajambo ukoresha ukavuga ati naya ariko we amajambo nokoresha biravana n'umwo mwanya ukuntu mba ndi ntubipangira irinjemo n'iryo mvuga hari abantu bavuga ati hari uko biba biri kose hari igihe biba bisabwa yuko mwobikora ava mariage ku bwawe basi nawe uvuga ati omwe ngaha ni byiza yuko mwobikora bivanye na etape mumaze gutera mu rukundo ego bon d'abord turazi ko copinage tandukanye na fiançailles jewe novuga ko muri copinage vraiment ya ndemewe mu gihe mutarafata decision ya projet ya mariage ki ariko niba amapa mwamaze kuba abafiancé umaze kubona umuhungu agajeje aha kwitegura yego mbona atakibazo byaba biteye mubikora nta kibazo n'abandi nibaza ko babigenza muri ubwo buryo nyene birabaraba n'ivyo wabo jina buzamapa Clairia reka nagushimire ku kanya waduhaye murakoze cane namwe kuntumira ego nibaze ko n'ikindi gihe nagutuma ko uzotwitaba yes nzobitaba n'abandi dispo entreta irindi higanwa uzorijamwo rya Miss zoba nashaje nzonagize imyaka myinshi nzorijamwo isura yawe nizeye ko itandukanye n'imyaka yawe ubona ko nasingaye urakana ubu minero deje ntaja muri Miss
Yego. Hasi nugikwiza 18 ayikwijiye umwaka nyene. Uyu mwaka nyene naje muri Miss. None nkwiza 18 ndagushimiye. Bayikwirukankanye. Wayirondeye kugira uzoje muri Miss. Ndagushimiye je ko sinakanyisha. Aya rumwana rakabebe. Nukango naka kabizaje sha. Hari umumeki baba mufatanye wewe muri nko mu nzu bobanza kumucisha mu gasho karanga muntu yawe ko ari mukurayo. Yo birambabaza nanje bibiri. Nawe urabibona kufisa kabizaje kabana. Nyine birabangamye ubwo nivyo vya fresh. Ariho hari igihe ushobora gushika uri nk'ahantu par exemple narigeze kuba nkankamira umwana ndamukankamira ijambo yambwiye ngo nta mwana kankamira yote urumva ico gihe rero na umva sinayo gatangure gusuka ahantu uko mu mboyi ntanguye gusuka nakuze mu maso bukebuke nari nkiri ku ishure ndi muri année terminale fise agapara iha image fise igipara akaordinaire ni bizarre hewe mwana n'ukuri narumva basi nyene vyarambabaje Ako gasuzuguro. Reka turangirize ikiganiro reka nshimire umuntu wafashe umwanya wo karaba kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe. Big up on yourself. Ndabashimiye cyane ndabakunda mwese bizu